Itariki 14 Ruhuhuma isi yose irahimbaza uyo munsi, ariko n'umunsi bahimbaza mu buryo butandukanye. Hari abawuhimbaza ariko mu kwezi gukurikiye urwanko rukaza, bagatangura kurabana y'ingwe, agahinda kakaba kenshi mu bitwa ko barabakundanye. Intandaro ya vyose ari Saint Valentin. Wewe uhora uwuhimbaza gute? Ubwo urazi neza icyatumye uwo munsi uba kimenywa na bose? Ntega amatwi ndakubwira imvo n'imvano y'uwo munsi. Wabateguriye kino cegeranyo none zimene yo mwungere. Kaze umugambi bw'ubumenyi n'amateka. Numunsi ufise amateka maremare kandi ashimishije cyane, ahuza imigenzo ya kera no kwemera kwa Gikristo. Uyu munsi witiriwe umutagatifu Valentino, Saint Valentin. Uyu ni umupadiri w'umukristo yabayeho mu kinjana ca gatatu hagati y'umwaka wa 269 na 273 mu gisagara c'i Roma. Ico gihe umwami w'abami wa Roma, Claude wa kabiri, yari yarabujije urwaruka rurimwo abasore n'inkumi kubakana. Impamvu yatumye ashira iryo tegeko ngo yizera ko abasore batubatse ingo ari bo baba abasirikare b'intwari, kuko bataba bafise imiryango ituma batinya urupfu iyo bari ku rugamba. Ico nico cyatumye umwami Claude wa kabiri abuza abasore n'inkumi gushakana. Kandi murazi ko muri iyo myaka isi yose yari mu ntambara z'urutavanako, ibihugu vyaba bikeneye abasirikare. Valentino abonye akarenganyo kariko karakorerwa urwo rwaruka hamwe n'agaciro k'urukundo, yiyemeje kubasezeranya mu kinyegero. Mu ntango nababwiye ko Valentino yari umupatiri. Igihe cyarageze umwami aramenya ivyo bikorwa vya Valentino yaramaze imisi ariko arakora, aramuhagarika aramufunga. Inyuma y'igihe gitafunzwe yakatiwe igihano co kwicwa, acibwa umutwe ku itariki 14 Ruhuhuma. Ikindi wamenya kuri Valentino, hari inyandiko zivuga ko igihe yari mu nzu y'imbohe yakijije amaso umukobwa yacunga ako gasho. Yari yarahumye, yari yavutse ari impumyi. Imbere yuko yicwa yandikiye uwo mukobwa agapapuro kamusezera, maze agasinya ko ngo uwawe Valentino, your Valentine. Usanga haca ndagira ikibazo nawe niwibaze vyagenze gute ngo impumyi bagiye gucunga agasho kari mu mfungwa yagirizwe icaha nk'ico. Ngiyi inkomoko yo kwandikirana amakarita y'urukundo tuzi bakundana bahana kuri uyu munsi wa Saint Valentin. Imbere yuko uyu munsi ubu wa Gikristo, muri Roma ya kera haba hari ibirori vyitwa Lupercalia. Vyaba hagati mu kwezi itariki 13 na 15 Ruhuhuma. Vyari ibirori vyo kwishimira isayangana ry'amashurwe n'itangura ry'urugagi hamwe no gusenga Imana y'uburumbuke. Mu mwaka wa 496 Papa Gerard wa mbere yemeje ko uwo munsi wa 14 Ruhuhuma ubu umutagatifu Valentino, kugira ngo asimbure ya migenzo ya kera twavuze haruguru, maze uwo munsi wubaha urukundo gwera n'ubudahemuka. Nuko umunsi wa 14 Ruhuhuma wagizwe umunsi mutagatifu bishinzwe n'umwami Gerard wa mbere yatwara ico gihe. Isinzi ry'abantu uyu munsi wa Saint Valentin yofata nk'umunsi w'abantu babiri, umuhungu n'umukobwa. Ugereranije kuraba neza, Valentino we yabikoze guco mu ntumbero yo kuwita umunsi w'ubucuti n'urukundo. Ntabwo ari abantu babiri bakundana gusa, ni igihe cyo kwereka abandi, inshuti, abavyeyi n'abavandimwe ko bakunda. Gutanga amashurwe n'utuganuke, cyane cyane gutanga ry'amashurwe y'iroze n'ibindi bimenyetso vy'urukundo nivyo biranga uwo munsi. Benshi ntabwo babikora muri ubwo buryo duhejeje kuvuga, ahubwo babikora nk'uburyo bwiza bwo kwishora mu busambanyi, akabarebwe n'ibindi vyinshi binyuranye n'intumbero ya Valentino. Bawufata nk'umunsi wo gukorera ko ivyari byarananiranye mu yindi minsi. Mu majambo atomoye ni mpanguhe, yewe ngo bamwe bafata n'amadeni kugira bashimishe abakunzi babo.
Igitangaje nuko mu kwezi kwa gatatu ingaruka za Saint Valentin zitangura kugaragara. Umuntu wese agasarura ico yabivye. Ni ukwezi kutoroha hagati y'abahungu n'abakobwa bakundana. Habamwo message zikomeye kurusha amategeko. Ngivyo ivyo womenya ku munsi wa Saint Valentin n'inkomoko yawo. Reka ndangize ngira ngo Happy Valentine Day kuri mwese abakunzi bacu. Mwakoze kudutega amatwi. Turabakunda cyane.